kibano abakenyezi barakunda guhura n'intambamyi zibabuza kurangura imigambi yabo y'iterambere, ariko nubwo biruko hariho bamwe bamwe bashoboye kubirengera bararangura imigambi yabo. Mu kiganiro c'uyu munsi twatumiye umupfasoni Regine Gahimbare n'umushinga ntahe wiwe Ntanyungu Emmanuel. Uwo mupfasoni akaba asanzwe akorera urudandazwa rwiwe ku mutumba wa Gasenyi Centre, commune Buganda, intara ya Cibitoke. Turabahaye ikaze mu kiganiro cacu c'uyu munsi. Murakoze kuduha ikaze. None Gahimbare Regine, tusanzwe tuzi yuko hariho imico n'imigenzo bikumira abakenyezi mw'irangurwa ry'imigambi yabo. Hoba hariho intambamyi muhora muhura mu rudandazwa rwanyu? Yego cyane, murakoze ku mijambo. Hariho kenshi abakenyezi tukunda kugira ikibazo c'izo nzitizi byandurutse nk'ukuntu twoba tugiye nko mu manama ariko umushinga ntawe watavyiyumvamo. Igihe atavyiyumvamwo bagutumiye inama ishobora kumara nk'amasaha 3 canke 2. Inama iratanguye, muri mu nama bariko barababwira ibijanye n'iterambere, wewe kubera ko ufise za nzitizi ziri mu rugo ya masaha ntiyarindira ko akwira, bica bigusaba ko utaha amasaha ataragera, kandi muri ya nama ibyo basigaye baravuga ushobora kumenya ibyo ari byo kuko watashe isaha itaragera, kukwihutira ya masaha yo mu rugo. Umva utaha n'icakujanye utakimenye, nizo ngorane mukenyezi abahuriye nazo. Yego. None ni igiki coba caratumye mwiyumvira kurangura umugambi w'urudandazwa? Soba vyavuye ku mushinga ntahe yabibahimirijemwo, canke muba mwarabonye ko mu kibano urudandazwa mukeneye kurukora kugira mwiteze imbere? Ni igiki coba caratumye mukora urudandazwa mukareka gukora nk'uburimyi? Yego, murakoze kumpa ijambo. Jewe kugira nje mu rudandazwa byarampimbaye cyane kuko narabonye ubuzima dutanguye kubamwo n'umushinga ntaye wanje, nca ntangura kwigira inama kuko ngiye kudandaza ndazi ko atakintu nshobora kubura. Maze gushika mu rudandazwa ndadandaza utuntu dukeyi, uwo munsi ndaronka nk'umunyu, nca ndamubwira ati yamara umushinga ntaye wanje undonderera umutahe, je mbona menga twongirira akamaro. Umushinga ntaye wanje carandonderera uwo mutahe, nca ntangura kuja kudandaza. Ndandaje umunsi wa mbere ndaronse isabuni, sinagenda kumubanyi kuyiseka, nca numva biranezereye cyane, nca ngira kuraje yo kubana ndandaza, nca mbana ndadandaza, abana nkabagurira amakaye, abana nkabagurira uniforme, agwaye nako kantu ntashobora kugurira abana cyangwa ndamugurira akantu afungura, sinze kwirirwa ndagasega mu babanyi, ndakakura muri ya nyungu naronse. Ejo nkaca ndonka ingufu zo gusubira kurangura kuko nabonye ko urudandazwa ari ngirakamaro, kandi nayasuka ntabwo nayiretse. Narafata nkaja mu murima, mvuye mu murima nkaza kudandaza, nkavuga ati ibi bintu biramvuna, reka mfate ya nyungu ndonse nce ngenda nk'umukozi amfashe. Ivuye muri rwa rudandazwa rwanje, wa mwana kushira bamwirukana kwera minerivare nkaba ndayirishe, ushinga ntaye wanje nawe kakumanyongereza gatahe, mbona urudandazwa rurateye imbere, mbona gushika naho ntangura kuja mu mahiganwa. Uhageze aho nsigaye nja mu mahiganwa kubera urudandazwa cyane. Nama naje mu mahiganwa, agasabone nkakaronka, nkazana izo pasteke nyine ndima, iyo micungwe, iyo myembe, izo nanasi, byose nkabizanaho aha nyine mu gisagara cya Bujumbura, byose bikangira akamaro. Haranageze naho twari dupanze inzu, ndiyumuga turagura agaparasera turubaka, ubu mba mu nkapanze, abana barize batsinze amashuri, no kuri manira hezagira kwera urudandazwa. Maze kugwigisha abakobwa 31 n'abashinga nahe 3. Ubu nageze association, ubu urudandazwa kwarateye imbere, tuja mu mahiganwa n'ikimenyamenya n'ubuteruka Gitega ntiyarishwa. Twari Gitega n'ukuri nuba abadamu barampurumbira kuko nguma ndabereka ati dandaza, uri kuradandaza ntacyo uzobura, ntuzobura isabune, ntuzogenda gusega ufuka mukoma amashi, nimba udafise uwo mutahe fuka tugutiza amafaranga 5,000 ugenda urangure, ejo utotahana umunyu w'igihumbi. Bukeye usubiyeyo uzotahana umunyu wa 500.
ni ukuri udandazwa neza cyane usigaye tugira nk'umushinga ntahe ufata gute irangurwa ry'umugambi w'umupfasoni wawe mu byo bumva co kimwe hari ikintu mubona yungura mu rugo rwanyu? Ego cyane murakoze kumbaza icyo kibazo. Agitangura gutanga urudandazwa byasa n'ibigorana gatoya, ariko uko maze kubimenyera buhoro buhoro, maze kumenyera kuguma tembera ajya kurondera ibidandazwa, harageze aho mbona ko bifite akamaro, kuko uko nahora niruka ndi ubumwe byarahindutse. Cyahindutse hakenerwa isabune, hakenerwa utuntu two mu nzu, ariko naza nakehanije nkasanga yavuye kudandaza nkasanga yatugutse. Nca ntangura gushima urwo rudandazwa, kuko kenshi abantu ntibakunda ko umudandazo mu mukenyezi ajya kuyabara ngo adandaze, ko kuyabara urabona hari ibintu byinshi. Ufise umudamu wawe akajya kuyabara ugasanga ariko aradandaza, kenshi kugira ngo bimenyere bibanza gufata umwanya, kuko umudandaza ntashorerwa n'abadamu gusa, ashobora n'abagabo, kandi umushorera ashobora no kuvugana. Numva rero ko bisaba kubimenya no kwihangana, kandi ukabona ko ibintu ariko arakora bifise akamaro mu rugo. None Gahimbare Regine, mu kanya mwavuze ko mufise ishirahamwe, mwotubwira muri make iryo shirahamwe ryanyu ryari ryatanguye ico aho mwavuye naho mugeze, ivyo murangura ivyo ari vyo? Egome, ishirahamwe ryacu ryitwa Twungurunani Buganda Centre. Dukorera nyene Buganda kuri centre, tudandaza ivyamwa. Ibiri kuri stati yacu ni tomati, ni pasteke, ni nanasi, ni imyembe n'imicungwe. Umva rero iyo association yacu ni ukuri turaguranana, umudamu adafise agataka karonka twongera turaziganya, wa mudamu adafise agataka kongera kakaronka, tubona duteye imbere, tubona abadufinitse mu mahiganwa, tubona reka turabayeho tutidoka, kubera iryo shirahamwe ryacu ryatanguye mu 2000, gushika uno munsi bandanya rikora neza. Ariko ikibazo dufise nuko baguye amabarabara, barabomoye aho twaba dukorera, biratugora. Ubu twifuza tworonka ikibanza dukoreramwo twotera imbere cyane gusumba. Nta kibanza dufise dukoreramwo, ubu dutereka kwibarabara, turabura ahantu dutereka, ntidufise aho dutereka ivyama. Nuko ishirahamwe ryacu rimeze neza, ntabwo nari rifise, tubanye neza, kandi bagendera imico kama. Bose n'abakenyezi bashajije, barambaye agahuzu kamesuye, baraguza, utagira agahuzu arakambaye. Ubu utarafise agahuzu yarakaguze, n'umudamu atarafise agasabuni baragafise, umudamu atagira akarato yarakaguze. Kubera iki? Shirahamwe. Nashatse kubegeranya kugira ngo ndabereke ko kudandaza ari byiza cyane. Bamaze kwegeranya 5, haciye aba 10, 20, makishirahamwe yakwira, ubona ukuri n'amahoro. None nta nyungu Emmanuel, mwe muhanura iki nk'umushinga ntahe atarumva ko yoreka umupfasoni we ngo agende kudandaza, aje mwibarabara adandaza? Kuri ico cyo nohanura abashinga ntahe, cyo mudamu wanje gitangwa kujya kudandaza, harazamo akantu nkabona ko atari byiza, kuko nari nkibasha kurondera, nashobora kumubwira ati wewe uyu munsi wirirwa aha, kubera akiri muto, navuga ati turarya ibyo twarondeye. Ariko amariye kubona ko tumaze kuronka uruvyaro, abana batugora, naciye mura ko harimo ikintu. Misaka ikintu hanura abashinga ntahe nuko umudamu atangwe gukora ikintu cyose kizana ubuzima nk'urudandazo, cyane cyane urudandazo, kuko urashora uyu munsi ukararonse. Rero bugira urudandazo ni rwiza. Umudamu yagiye gucuruza akaronka icyo yagiye kurondera, kumbure birashobora gushika akadandaza uyu munsi ntaronke, kuko yama yaronse, urahaba ati uyu munsi yabuze nkuko nanjye nshobora kubura. Numva rero ibyo ntiyo binzitize ku mugabo bafise urugo, ushaka kurekura umudamu we akarondera ubuzima,
kugira ngo bahurize hamwe barera abana. Urudandazwa cyane cyane rwa sayidi rurafasha rwose kuko nirabiye ko rwaramfashije cyane kuko iyo atamfasha kwiruka ngo arangure yiruka adandaze naciye mbona ko ari ibintu by'iterambere rwose. Urabona ko yagerageje kudandaza nanjye ndiko ndarondera kugeza aho duhuriza hamwe turagura iparisera turayubaka amabati mashasha kandi twari dusanzwe dupanze. Yaciye mbona ko kureka umudamu ngo yiruka arondere birafise akamaro mu rugo cyane. nk'uko yari ko arabivuga umushinga ntahe wawe mu kanya, hari abashinga ntahe usanga badashigikira abakenyezi babo mu kugira ngo barangure imigambi yabo. Kuri iyo mvo gacu usanga hari abakenyezi bari bavyifuza mugabo batinya kuko baba babona umengo hariho ivyo kononekara mu rugo rwabo kuko batavyumva co kimwe n'abashinga ntahe babo. None wewe ni igiki wohanura uwo mukenyezi yari afise uwo mugambi mugabo agitinya kubera abona umengo hariho vyinshi vyo kononekara haba mu rugo haba mu kibano? Bakoze ku ijambo jewe nko mu babanyi tubana abadamu turakunda kubagirisha akanama kugira tubumvishe ko urudandazwa ari ngirakamaro, urudandazwa rutuma udasegerereza. Hariho abadamu benshi n'abatamugaye atakana ko munamugaye mugabo yishiramwe iciyumviro ko yofuma sega, ariko bijya nibyo tugwanya ukamwereka ko ashobora gukora amaboko, ashobora gukoresha amaboko kugira ngo urondere ubuzima. Ego ntidushobora kuronka twese bingana, mugabo ashobora kurondera, ashobora kudandaza imihwi nk'akarorero imihwi mikeyi uwo musi agataha ari musi 500. None wibaza ko y'amajana 5 atashobora kuyagura umunyu kubera ko yarondeye, ariko agumya azinze amaboko ntashobora kuronka y'amahera 500. Umva rero turabigisha tukabumvisha, tuguma tubibumvisha n'utarabikora turabimwumvisha. Ehera jewe umaze kujamwe munyombwe ati ehera jewe naragiye nsigaye mfise igikwembe naguze, ehera naraguze uturato. None wewe ntibaza nawe ukadandaza ukaronka ya sabune ejo uzosanga waronse twa turato. Nico gituma tubagisha akanama turamwiyegereza cyane ngo je ntavyo noshobora ati narumwe vyo nanira utegezwa kwegera abandi ukazobandanya nawe udandaza buhoro buhoro hanyuma gushikushike ku gihande kirekire cyane utera imbere. Uwo mwana wawe ejo baramwirukanye kubera ikaramu, iyo bawagiye kudandaza ntibawaguze ikaramu y'amajana 2 ariko ugiye gukomera amashi umuntu atashobora no kuguha y'amajana 2. Ico conyene kandi no mu rushenge barakunda kuvyigisha twebwe wacu cyane abadamu ko bategerezwa kwiyungunganya mukaja hamwe, wadashoboye ikintu na kimwe mukamwereka intumbero yuko ashobora gukorera Imana kongera gakoresha n'amaboko. Abadamu benshi bashobora kuvuga ngo ngumye mu masengesho Imana izo mpa vyose, Imana turayikunda kandi duha vyose, n'amaboko tuca tuyakoresha yacu. Tuvuye mu masengesho turagenda kurima, tuvuye mu masengesho turagenda kudandaza kugira turonderere ubuzima Imana ubwenge Imana yaduhaye turondera. Aba rero benshi iwacu baramaze kunyurwa n'ayo majambere yo kudandaza, n'abashinga ntahe babo kubera ama association nabo barafite ama association menshi, bamwe bamaze kubibumvisha ukuntu borekura umudamu akagira uburenganzira bwo kudandaza. Bakunzi bacu ba Agho TV, turahejeje kumva yuko umukenyezi afise uruhara runini cyane mu rugo rwiwe yariko arakora imigambi yo kwiteza imbere, kandi yuko atakintu cari gikwiye kuba intambamyi kubijanye n'imico n'imigenzo kuko byose bituma buzuzanya mu rugo rwabo. Twagira dushimire rero abatumire bacu, Gahimbare Regine mwakoze kwitaba buno butumire. Yego mwakoze cyane namwe. Mwakoze namwe Ntanyungu Emmanuel ko namwitavye ubutumire bwacu. Yego mwakoze cyane, turabashimiye kwa mwadutumiye mu iki kiganiro kandi ntihagire n'ikindi gihe mudukenezo bitaba kugira ngo tubamenyeshe imigambi yacu ahigeze. Namwe mwariko muradukurikirana, naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki. Murakoze.